nkuko bisanzwe channel ni ira 257 official. Ikiganiro ntikirahinduka ni daily motivational quotes. Na majambo y'inkora mutima abasobanuye mu Kirundi. Kubo twagitanguranye mukiri hano ni big up sana. Muri abantu babagabo cyane kuko igihe kiyaciye tudakora sigito. Imvo zabitumye sizatuvuye ko kuko ikiganiro cyo tugikunda kubi. Turabasavye imbabazi nyinshi cyane, tunasaba Imana ngo ntibize vyongere never again. Kubashaka kwiga gukora forex trading, nimero za WhatsApp ziri ngaho kuri screen. Mubaze uko muri Elite People Academy bakora. Twagiye na topic y'uno musi, in the name of content, mwizina ry'ibihangano, mwizina ry'ikiremano, mwizina ry'ikintu bita content. Muri make in the name of content. Tubayeho mu gihe creativity n'akajagari bisa n'ivyacanze abana b'abantu. Buri gihe uko ugiye kumbuga ngurukana bumenyi usanga ibintu vy'agahomera bunwa, ibintu vyitwa kajembegete, eka mbere usanga huzuye ivyo twokwita kamuna canka akambaro kibara. Gusumba uko vyigeze kuba biri social media zitaraza. Tugeze mw'isi aho kwamamara bitagusaba kuba umuntu wivuga kuri afise ingabire canke ngo abengira akamaro mu bandi, ahubwo kubicamamare bisigaye bitangwa no gukomeretsa abandi ku karubanda, kubamaramaza no kwiha amenyo y'abatwenzi. Kandi ivyo vyose bigakorwa mu izina ryo gushaka amafaranga kuri zino mbuga. Muri make bigakorwa in the name of content. Muri Gen Z canke Generation Z tugezemwo, nta benshi cyane bacibaza niba ivyo bagiye gupostinga ari vyiza canke niba ari ukuri kandi bibereye. Ahubwo ikibazo gihambaye nico kumenya niba ivyo agiye kubwira abantu bizogira ama views menshi upa. Abantu mu kwirukira kumenyekana, kwamamara cyane hamwe no kuvuga ngo hirya no hino ku isi bariko bagurisha icubahiro cabo kubw'ama likes, ama shares, aba followers hamwe n'ama commentaire. Ivyo vyose bigakorwa mu izina rya content. Hakogwa igishoboka cyose kugira ngo amahera no gukomerwa amashi na subscribing nyinshi biboneke. Amareresi n'amafoto y'abagabo n'abagore bambaye ubusa yandagazwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi uko bwije nuko bukeye ni izina ryo guhiga amafaranga. Abana birirwa baratambishwa ivyo badatahura, abakuze nabo bakemera bagafotora in the name of content. Ibintu byose birakogwa, abarira banezerewe, abahukanya bagiye ku maziko, abagize amasanganya, eka mbere n'abagize trauma, byose birafotogwa bikavunjwamo amafaranga. Nta kintu cibanga ry'umuntu ku giti ciwe kikibaho, byose bishigwa ku mbuga nsanzaza makuru kubera hari umuntu aza guklika ihera rikinjira. In the name of content, ibiganiro vyuzuye amajambo y'inkora mutima nk'ibi nta ugishaka kuvyumva, kuko biburizwamwo kubwo bwinshi bw'ibipfuye nabi binyanyagizwa hirya no hino kandi bigakundwa kurusha inyama y'ikindi. Reka twibaze gato, siko content zose ari zibi. Agahungu nkaje hano nk'iyi content kakoze ni nziza cyane kuko irigisha. Hari umumama ariko akora content zo guhanura, hari umupapa ariko atanga ivyigwa vy'ingene abantu bo kwiteza imbere, hari imitima myinshi iri kirakira kubera kuraba ibiganiro sana mitima bica kwiza imbuga. Ariko wewe mu content creator unyumva, niba ukoresha ico ngo widebrouiller kubwo amafuti uri kurakora mu gukora ibidakogwa, uri careless, naco witayeho, kandi amahera uriko urahiga mu nzira zitarizo, witwaje demokrasi nta mugisha na muto uzoyaronkana. I swear. Nibangahe mu gwaruka bacanganyikiwe kubwo guhendwa n'izi mbuga, bagahitamwo kuyoboka ama scams, imikino y'amahigwe, ivyumviro vy'ubusazi, abandi bakidroga. Uncountable, ntiwobaharura. Every post you make create a digital footprint. Today it may give you clout, but tomorrow it might cost you opportunities. Harabonze badashobora kuronka ubuza hatandukanye bivanye nuko bitwara ku mbuga hwaniro. You are more than views. Agaciro kawe karengeye ama views. Ntukagurishe dignity yawe kubw'ama views. Ntukitesha agaciro hejuru y'ama likes. You are more than applause. If the world doesn't clap for your honesty,
niba bisi batagukomeye amashi ngo baguhe green light kubw'ubunyankamugayo bwawe, it's okay, ntaco bitwaye. Aba followers bawe nibaguhera ko kubera ko uhagarariye ukuri, let them go, bareke bagende. Niba uri kugendera mu kuri, keep moving even if your journey is so slow. Don't let your hunger for fame go make you forget your humanity. Ntukemerere inzara yo kumenyekana kukwibagiza ubumuntu bwawe. Isi ikeneye ukuri, it doesn't need your noise. Isi ntikeneye more influencers, it need more impact. Ubahuka kuba uwambere create content zubaka, uwambere akora content zikiza imitima zihezagira benshi. Beauty without guidance fades. Be the voice that teaches the race to bloom with purpose, not poison. Social media is a flame. It can light the world or burn it down. Be the spark that brings warmth, not the one that destroys. Namba n'amajambo wayakunze, reka duhurire muri commentaire. Ukaba ukeneye kwiga forex trading, nimero za WhatsApp ziri kuri screen. Ntiwibagire gukora subscribe. Naho ubutaha. I love you so much.